jewe ndi gomeni nkaba mva mu cyamugani ibanyita umusana ariko je singira mani naho mbasamahani kuko jewe nta mitani mbayeho ku kiwani baza amani cyangwa baze hamudani papa wanje Yohani buri gesa munani injiri ndani yambaye n'imiwani yifatira henekeni jewe yampaye hani ngo nubahe nyagasani insome Korani kandi nirinde satani we wakorana n'amajini gomeni ngizeni okay, turabaramukije cyane abakunzi ba Burundi Media TV. Twarabemereye yuko tugiye kubazanira ibintu bishasha bitandukanye. Uno musi murabona yuko twagarukanye izindi nguvu zidasanzwe n'undi muntu ndazi mwari mwifuza kubona turi kumwe, mwari mwifuza kubona twamukoresheje canke twakoranye nawe. Aha hantu uno musi nibaze yuko atamajambo menshi nza kuvuga. Nta byinshi muza kungoza, nta byinshi muri make arisobanuye mukimubona ndazi yuko inyishu zimwe muca muziha, ariko tugiye kuganira mu mwanya mutoyi, tugiye kumarana, tugiye tumubaza ibibazo, tugira ico tuganiriye, agira ico tubwiye. Ndazi sinakwigwa ndavuga ngo ninde ngo ninaka iki, usivye ko wenyene afite ukuntu yidondora abafanzi biwe, arabidondora. Dufise ivyinshi twomubaza twebwe nk'abafanzi biwe, ariko nawe ushobora kuba ufise vyinshi wo mubaza, uze gushira muri comment ugira ico tubwiye kugira ngo twese hamwe dushobore gufashanya gutera imbere. Akajede ni kakandi like, subscribe, share na comment kugira ngo tubandanye dutezanye imbere. Reka dutangure tumuramutse, turakuramukije mtama. Yes sir, jewe ndi gomeni nkaba mva mu cyamugani ibanyita umusana ariko je singira mani naho mbasamahani kuko jewe nta mitani mbayeho ku kiwani baza amani cyangwa baze hamudani papa wanje Yohani buri gesa munani injiri ndani yambaye n'imiwani yifatira henekeni jewe yampaye hani ngo nubaye nyagasani isome Korani kandi nirinde satani we wata mu madeni gomeni ngizeni Yes, muramumva ni Gomeni Ngizenti kutoka Chamugani. Neza cyane. Urameze neza papa. Ugatumbi wacu mu Chamugani tumeze neza, ejo twari ko turateragira ibigoro urabona ko nakavura kamaje utasura. Tuba bari myitwa tubana n'abaririmbyi. Gomeni, uri umwe mu bastari bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, novuga ati bakunda kuvuga ku gatumba. Ugaya huba ukarinda wasazira ni vya bindi namamvuga ubushize hari umuntu yabonye na postinze ifoto acambwira ngo we ngo izi foto nguguma ngo postinga ngo zahantu hasa nabi ndamubaza none gawangwe uragomba nze kwifotoreza ku etage y'abandi cyatari ni yanje uranegeye rifo ko dukunda iwacu none nyimbo ujyama ukirago kwagiza kwifotoza ku matera y'umuntu ugatwara ifoto mu mufuko kandi ugiye kujyama kuri cyakirago ni foto ifise mu mufuko ifotoreje ku matera wumva inyungu yobiye ningorane ningorane komeye cyane. Okay, Gomeni twa tumaze imisi nyene tutakumva usa nk'umuntu yapoteye ariko twakizuka mu misi yeze twumva uri kumwe n'undi mustari wo ngahe Ngozi duhaye ikintu gishasha. Twashaka utubwire kubijanye n'imisi warumaze utari kurakora, eske hari habaye iyihe ntuze ya iyihe risk yatumye utabandanya ibikogwa kwera hari imisi twakumvise umenga bakunda gukoresha akajambo ngo wakwamye mugaje siko ndabifata kwera ndazi yuko nta gikogwa cawe kiza ngo cicare aho kigeze hose kirakora umuti. Twamvise indirimbo yawe turahava twikubaza ko mukanya ariko inyuma y'ujya muziki ko warumaze igihe utari kurakora, eske abantu benshi bari bajije ibintu bitandukanye bashaka kumenya Gomeni yari yari mubiki byari byagenze gute? Ego naraharuga mariyera soma kanyere ko gwamafyera tangi kora jyana imihari ntajye ubugari yiriwari yaravye mana nagijya gusara kondo muze kuremo gitari kandi geje ora muri pari Gomeni Ngizenti umva naraharaye je ndahazi yacu hambarira ijoro ryaho umurango waho ntacyo bambarira. Ego byarashitse ndakosha maje gukosha igihugu kiramana naramaze umwaka mwibohero aha mwiribohero rikuru ryo ngaho Ngozi ariko ape yaho maje kuvayo nakoze evenement nyinshi cyane gose narakoze indirimbo yitwa Vomera ndi kumena Jizo ndafite indirimbo Jaja ndashobora kugira abafanizi banje umunsi zoba yamaje kugera kuri YouTube kugira tuzohurireho kugira abayumvirize. Ndafise programme yo gukora clip video y'indirimbo nyene Vomera
bishobotse nawe urashobora kuzondonderera umuntu azoyinkorera akaze kurenga kuko ubu tugomba gukora ibintu biri professional kuko uri kuraraba umuziki uramaje kuba divize kuko umuziki w'ibujumbura ugumye bujumbura nyene umuziki w'ingozi natwe ifoko turaba ingene urengana gushika naho ubatoborera ko bajya abantu rujya ruhome bagize ugatobora kujya kumuvu bagasanga twabatembeyemo turi hiti kandi mwirya town nyene uko kujya gisagara cyacu naho baguma ebana ibiganiro vyinshi babi abanyabujumbura ko iyi ni ingwara bagwaye kuko je ndibuka ejo bundi twari muri concert na Adojosan na Kiriku na Double J neza cyane gose narabaye sana kandi abajournaliste bujumbura mu bavyumve n'abafana bagenda bababwire ivyo bintu byabo by'ubo hypocrite babyikuremo cyane kuko uribuka ko na Amipro nawe mubwiye kuri scene ahinguzi n'abandi baririmbyi bahari mu ikiganiro ko mbona twese tuve kuri stage kimwe kubera kimuguma mu ibiganiro aba bantu ndabona ko bashatse kumera nk'abantu bagara ariko ikintu bomenya nuko umuntu yashobora kwanka kumuvuza uno munsi cyabare ku mu kiganiro no munsi ukazokimuha umurondera kandi umukomera n'amashi bivanye ni yabageze uko ndibuka igihe kimwe Chameleone yari yaje muri Novotel Bujumbura yabwiye umujournaliste arahamubwiye ngo yango nta biganiro nawe yamubwiye ati hari umunsi uzovuza indirimbo zanje ukanandondera ndagwe n'ibiganiro utari bumbone narateye ku rundi rwego ibi nanjye nivyo nagomba ndabakiburimo ndababwira ati uravomera zose ntuzokwera kare kuko bibaza kari inshuti siwe inshuti evomera kuko ejo nawe vyo gucanga okay hariho akantu nyene kari mu bantu novuga ati cyane bibujumbura ko kwigungirako ugasanga wabivuze neza ngo hariho uruhome eske we ubona ni kuyihe ntambamyi nabantu bino tudashoboye nabantu bino tudakora bigenda gute basi kandi twese turabarundi mugihe turabarundi twe dukwiye gutezanya imbere ibikorwa bikorewe hariya nibikorewe ngavya ari bikwiye kuduzanya kubera intare imwe mu gihugu cose siyo yonyene yo cigumye ibintu niyagumye ibintu uburundi ntibuzapfa buteye imbere kugira uburundi butera imbere nuko buzokwevoriwa bwose hateye imbere intare imwe mu ntara 10 na zingahe zigize igihugu umva umuziki w'uburundi uzobuteye imbere gute nifuza ko wogira ico kivuze ko kuri uku kuntu abahari umenga abahari baguma ari hariya atamakorabo akunda kuhaba eske kuri wewe ubona byo babitegwa niki nk'umuntu w'umurigendi afite imyaka itari mike hano mu muziki niyo mpamvu ujya mu mutima mu nyene babikorana niyo mpamvu ubona mu maririmbyi y'abarundi habuze n'umatera imbere kuko je ndemeza neza ko nta muririmbyi n'umwe wo mu Burundi aratera imbere mu muziki turimo kuko nagomba ndagwakarore ntushobora kumbwira ngo warateye imbere urusa amafaranga miliyoni 10 ucugenda kugura tiya yo kugenderamo uja kuyibika mu rupangu rw'umuntu iryo siterambere ubanegera nabaririmbyi bangahe afise etage ziwi Bujumbura afise urupangu rw'i Bujumbura gaba ni bangahe ndababajije abajournaliste ni bangirire amatohoza ninde muririmbyi mu Burundi afise imiliyoni 500 kuri konti nama mbona bajya ba Harmonize ba Diamond arakwereka etage ariko araduza akakwereka iduka giwiremo nk'imiliyoni 500 yakuye mu byo yagiye arakora bajya barateye intambwe aba bantu bacu b'Ubujumbura nabo nibashire umutima mwiza batera imbere nakwe dutera imbere sina baririmbyi ntibagume batubesha ngo twarateye imbere hehe ryari mbenda gwe nk'akarore haraba mahiganwe Bujumbura umuririmbyi bakamuha imiliyoni 15 ego sawa ni intambwe kuko bacanjwa mise ntawe bigeze babona kandi ndashimira amashira hamwe nishiramo Brown ryonye n'iryo rikora ivyo bintu umuririmbyi bakamuha nka 15 million none umuririmbyi umuhaye 15 million ntumukijije wapi kabisa sama franga yate ntari modoka ririmo ni video imwe hari abakora ama video ya 30 million 40 million wabona Harmonize aheruka Bujumbura hari abantu benshi sana iraba Bruce Melody ajya aheruka inani Bujumbura hari abarundi benshi cyane gose ariko Gomeni kubera iki none ya bipfirahe kugira ngo abarundi dukunda abantu bo hanze kurusha abo ngahi wacu mu ncamake ahantu bipfira ni hahandi ni wa mugani bavuga ngo twarabanye
arakengeretse uko ndaguma ndagwa karurero nka jewe twirwa turahura ngaha uranegera urashobora no kuza nani nicaye nko mu kabari ndiko ndamwifana ukaza ukicara impande yanje ukandaba ukampimba uranegera none nakora shozoza kundaba twirirwanye mu kabari ariko abandi baririmbye kubera baba barateye imbere cyane baba batunze n'umuziki ashobora kujya kave akaguma mu rupangu umwaka wose ava mu rupangu n'imodoka aragiye gusuma kandi basubira mu isoko basuma mu alimentation uranegera habe mu guhura nawe naho muba mubana ari gihamana urinda kujya guhagara ku rupangu umutinga sohota bariho umubonera uno munsi umuririmbyi turacyagenda kuri show n'amaguru uyu munsi nk'ibanki nka bankobu irashobora gusinyisha kontra ugasanga waharuye ugasanga urose nk'ibihumbi 50 utoyemo umugabure watoyemo izo kontra ndazizi zibaho ibihumbi 50 w'umustari Gomeni chako banze ubwire gatoyi ufisihe imyaka ingahe hano mu muziki w'Uburundi mu muziki w'Uburundi ndaburambiyemo sana kuko je ndi muri generation imwe na ba Farias uko je natangiye gukora concert ya mbere 2006 hari muri Havana Ingozi ndi kumwe na Dogo A edaye natanguye kuririmba muri concert ya NJ utujede rungoreshe penalty ayingozi y'abantu bita kuri Safari naririmbira kuri instrumentale ya 50 Cent indirimbo singira bako ya mbere nahereyeko après twagiye guhura na NJ kandi mu isanganiro radio isanganiro kishyasavye yubahwe niwe mu journaliste mu Burundi yanyeretse radio atanu muziki numwe fise mi radio isanganiro kishyasavye ubahwe na mama wawe na madamu wawe mubahwe n'abana ndibuka ico gihe ko abantu baratelefona nabahagapera aronkija muri studio kandi yubahwe Samukira Dodora yubahwe DJ Bright kuko ico gihe Samukira Dodora no yacanjana kwa Bright acankura karimbo nise singira bakwe hari 2005 mu kwa 11 itariki 18 hari vendredi ndi kumwe no bita Suza Aesthetic uyaje kuririmba. Okay, hama singira bakwe novuga ati ni indirimbo yakoze amahiti menshi yakoze ibikorwa bikomeye nibaza yuko kuva tukicumva za RPA za MCFM zikiza kenshi indirimbo yitwa ya Gomeni iri mu ndirimbo zavuzwa cyane kuko novuga ati nimba ntihenze ndazi yuko Gomeni hamwe na Suza na Side Braza nibo bantu novuga ati bafise izina ritazigira gibagiranwa hano mu ntara ya Ngozi uretse no mu ntara ya Ngozi no ku rwego rw'igihugu ndazi yuko ari bikorwa mwakoze ku buryo bw'uko igihugu kibamenya n'aba bantu b'abastari uno munsi ndazi yuko ari habifuje amakorabo yanyu bataratangira gukora umuziki w'u Burundi kuri aba bantu bakera uri kuri abajane ko yari habubona ukabona umenga n'abantu bareko baravugwa ni generation shasha aba bapite bareko baravuka uno munsi eske nk'umuri legend muri uno muziki nk'umuntu afise imyaka myinshi ubona ku bwawe ho hindugwa iki canke ho kugwiki kugira ngo uku aba bapeti buno munsi bavuzwa ariko n'aba legend bakera bavuzwa ko yegereranije uri kuraraba muziki wa Double J no munsi uravuzwa kenshi gusumba wa Kidumu kandi Kidumu n'umuvyeyi twubaha nawe ari mu bantu n'umuri legend ahari hubwo respect kwera nabafise ibikorwa bikomeye ese kubgawo ubibona gute kugira ngo umwana Juno munsi n'umutama amaze yatanguye bino bikorwa kera ari we yabereye akarorero abandi ntabe ari wari karadomina cyane nk'aba bapeti buno munsi ubona ikibazo kiri hano kiri umuziki buno munsi nta kanovera ufise icyo ni cyambere uko urashobora gusanga uno munsi umuririmbyi ariko aririmba afise urupapuro imbere yiwe ubwambere hoho uko aza kuririmba kose aguma yikanga kagomba kuvuga ikosa niyo ari kararirimba uravyumva uko ari karirimba ibintu atigeze agira ikintu nakujya kukumira ibintu tanogeje ucunze nayo irakunika ndihenze kera rero twe umuntu yarandika nuko ngoma nishe mu makera cyane dufate nk'abacanje wa misi naje naho bari mu myaka 17 simiki mu bisanzwe umuziki ubwambere twarandika ukagira archive ukazoza wagenda wiyibutsa kuburyo nguzoza kuja muri studio ikintu indimba cyane nta mushobora kugira iki ikindi cya kabiri ni bahindura ibintu bariko bararirimba uko yaba bose baririmba nka Kidumu
babaririmba amajambo meza cyane uko ibintu no munsi abaririmbyi y'abarundi bariko bararirimba harimo ibintu biteye isoni cyane kandi navyo ibintu biteye isoni cyane baririmba ni navyo abana bubu bakunda uranegera harimo nk'indirimbo je shobora kumva nicanye n'umwana nkacamaza nka abana karaba hirya kwanza uranegera bivanye bivanye n'amajambo arimwo kandi indirimbo z'uno munsi gituma nta kanovera zifise uno munsi usohoye indirimbo uno munsi si mu kwezi kw'icenda urashobora gusohora indi mu kwa 10 none umwazo umuntu aducamviriza yiharekiye birafatana ukuntu byaca bivanga ngo bariko barakora wapi itonde indirimbo yumvirizwe ikindi cya kabiri kera indirimbo yaravuga n'umwaka wose ukiyumva ariko no munsi dufate turafite amaradiyo ngaho ingoza abiri uno munsi nk'indirimbo ashobora kuyumva muri top 10 kwa Sibob ikavuga indwi zibiri kuzosubira kuyumva kandi ni muri show uranegera urumva mu bisanzwe uno munsi indirimbo simbona ingene abaririmbyi bazotinda batera imbere kandi ikindi cya kabiri nagoma mbwira abantu bigira ngo n'aba legend bacishe maki kuko taraziri mu Burundi n'amashetani ubwo je ndashobora kubwira ko hari umuririmbyi ntovugira izina ngaha ariko uno munsi ndabona ko hari uwundi muntu agomba kumusubirira vyanka vyakunda mu kanya gato cyane mbaza mbuwacha kandi namuvuga sati burabona ko yaravibe inyuma ya Fizo uko Fizo ndamita mudahushi ubyo nawe twararukanye sana namwakira ngaho ingozi yumva kuvana 2005 kugira no munsi ndacamwakira nyibuka bagikorera amasho muri kaminuza y'ingozi neza cyane gose muri Atlantika mu mbingo uranyumva Fizo je wundi niwe yambwiye ati Gome wewe kabisa kukungine ufashe ngaho ingozi uranarenze sana bajya turi muri generation uribuka jiyo nakuye bararijo twararirimbanye muziki wabo ndawuzana ngaho ingozi abantu barabamenya sana bakiri kuri za ndimo kuri kakagezi uranegera wibuke yo nakuye Satbi uranegera Satbi twarakoranye Don't Cry uranyumva ko je Satbi ndibuka ko indirimbo ya mbere yasanze kwa Miri ariko arakoye nzogenda iwanye bari kora ariko arikora ku ndirimbo y'abanyarwanda mama hibe yanyu urumva ni jambo namubwiye Mwana shaka kuzomundi mubazi azoca mpinyuza namubwiye ijambo ati we peti muragomba kwiruka n'ubu keshi iryo jambo najyare twicaye muri Belvedere naramubwiye ati uribuka ivyo nakubwiye arambwiye ati ndavyibuka sana umva mu ncamakero nawe nyene ariko araririmba neza ariko rohaje undi mu peti nawe uko je sindi muri babandi bagenda baraponda baririmbye ukora ndakuvuga haje peti diwani uranegera This morning, this morning, Javaga. Good morning, love. Good morning, love. Gitondo choroko. La. Oh, Peti, indirimbo. Peti aucha hose wumva. Jewe ndo munyoka. Umva mu Peti muncamake siniko ndamuvugira Peti yamaje kwataka kandi neza cyane gose. Aherwa no gukora karimbo kandi kamaze nk'umunsi umwe ngo afise ubwoba bwishi.